Inshuti bakunzi ba televiziyo y'u Burundi ndabaramukije kandi n'abana mwese muriko murakurikirana igiteramo c'abana ndabaha n'ikaze kaze muganire bibondo mwese mu giteramo c'abana cuno munsi abana bo mu kigo Fondation Uwiragiye dusanze biteguriye kubaganiriza bibondo bane mwese muri ngaha ndabaramukije murakomeye mumeze neza mwese ndabahaye ikaze rero abandi bana mubaganirize mubanezereze mubavyinire mubatambire kaze rero muteramisha abandi bana mubaganirize mubaririmbire eka mubagirire udukino tubanezereze ndavyizeye muraza kubigira Ego. neza cane kaze rero kugira ngo iki kiganiro kigende neza reka twishire mu minwe y'Imana muri mwebwe murasare abana basenga murasenga mwese Mana turagushimiye turagukengurukiye ubuntu imbazo watugiriye kuva muri ca gitondo watugiriye neza tugeze ku isaha turi bazima dushima izina ryawe siko twari beza siko twakora ibigororotse none wera amasezerano tugushimiye kuntu imbazo watugiriye kuturosa abashitsi beza abashitsi twishimiye kandi dukunda none wera amasezerano tugehereje ikiganiro tugiye gutangura wera amasezerano tuguhamagaye nk'Imana uze kwigaragaza uze kwiyerekana ibiza gukorekera hano hantu byose tubishize mu maboko yawe uze kubana n'abana uze kutugira neza wera amasezerano uze kubana n'abashize kubagirira neza aho tuza kurangiza ikiganiro Mana baza gusubira mu mihani wabo uze kubana nabo uze kubagirira neza baza kugenda n'ivyuma vyakozwe n'abana b'abantu ndakwingize kubashoboza uze kubagirira neza uze kubaha gushika amahoro no tuza gusigara ngaho ude gusigara mu buntu bwawe uze bukoze reka yo dukwereke ibigiye gukoreka byose uze kwibera nk'Imana uze kwigaragaza nko kuri Imana muri byose dusenze mu izina ryawe gera Yesu Kristo amen. abana iyo babana barafashanya bagasangira imirimo eka bisanga bari mu muvukano barahana ivyo bafise bagakoreranira udukorwa tw'urukundo kenshi basanga biyumvanamwo bakagiriranira urukundo rushitse bibondo muri ngaha mvuze ko mugiriranira urukundo mbe murumva ico mba nshatse kuvuga kugiriranira urukundo ko bari kugira iki Iyo bavuze gufashanya canke kugiranira urukundo numva ko ari gufashanya mu bikorwa umwe adashoboye uwubishoboye agafasha ubutabishoboye niko numva kugiranira urukundo ikintu umuntu yokora nka twebwe turi abanyeshuri kugiranira urukundo ni uko nka twebwe nk'iyo umunyeshuri atazi nk'ikintu nko mu ishuri kugira umwereke yuko ufise urukundo kugira mugiranire urukundo hagati yanyu mwe muri abanyeshuri nka twebwe ico umunyeshuri atabazi uba ukwiye kukimufasha kubera aba ari mugenzi wawe tukagiranira urukundo hagati yacu kubera nyene ataba ata kintu azi uba ukwiye kumufasha kugira natwe twerekane yuko dufise urukundo hagati yacu neza cane mukomera amashi nk'ubu iyo umubyeyi wawe agutumye ugenda uriruka unezerewe nk'ubu iyo agutumye kuvoma ugenda uriruka unezerewe kandi ugenda unyaruka nibyo mwigisha yatwigishije neza cane amashi nawe yene amashi cane mwese ngaha murafise urukundo sivyo ego ariko umwe wese arafise ica umuntu akunda canke ikintu yoba akunda yiyumvira cane nshaka rero mutubwire umwe wese atubwire ati je nkunda iki Je ndakunda kuririmba kuko ariyo mpano yanje. niyo mpano yawe Ego. aha rero uducishirizamo gatoya akantu gatoya ego iyo mpano yitwereke Barundi kazi twese hamwe atawuvuyemwo nimuze tuwake igihugu cacu can be urakoze cane muha amashini yawe nyene jewe ndakunda tantine nkakunda na grand frere nkagakunda n'utubebe dutonya
nkagakunda no kuririmba. nawe urakunda kuririmba oya nawe uca uturirimbira rero ntibigenda uko turirimbire. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Ego amashi nawe nyene amashi menshi. Ndakunda ibikorwa byo muhira, nkongera nkakunda no kwiga. Kubera ari byo mbona bizongerera akamaro. Neza cyane. Nkunda kwiga. Ukunda kwiga? Ikindi naco. Kindi hari ikindi? No gukora ibikorwa. No gukora ibikorwa. Kije mu bisanzwe nkunda ibintu bitatu. Ikintu cya mbere nkunda ego ndakunda Imana. Nakunda kuririmba. Umwana kwisi asigura byinshi. Umwana ni igiti cyama ivyamwa byiza. Kumuha agateka kamukwiriye. Ni nko kuvomera no gututurira igiti cyama ivyamwa byiza. Ufata neza ikibondo ababungabunze ejo heza. Arakenera kugira izina kugira n'ubwene gihugu. Igiti bagiwe no kugira amagara meza. Gukingirwa ingwara zose z'ibyaduka. Uburenganzira n'ubwiwe ijana ku ijana bwo kujanwa kw'ishure. Nimubakunde nkubaha ibyo bashaka. Bagumira iruhande ijoro n'umutaga. Ngabo 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 la 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 da la 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 la. Umwana afise uburenganzira bwo kugira umuryango abagenzi bakikuza ubuto bwiwe. Kizire ko yigishwa ivy'ingwano n'inabi. Umwana arakwiye kumvirizwa mu ruhande rw'iwe maze agatunganirizwa kanatsinda n'uwanka agakura abagumutavu. Ikitibagiwe no kugira amagara meza. Gukingirwa ingwara zose z'ibyaduka. Uburenganzira n'ubwiwe ijana ku ijana bwo kujanwa kw'ishure. Nimubakunde nkubaha ibyo bashaka. Bagumira iruhande ijoro n'umutaga. Ngabo 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 yaga abakeza murakoze. Sabwe Samni kweli ndabibona. Ndagerageza nubwo imyaka injanye Erega Kamille. Sabwe Je numva ukunda abana cyane. Yego. None ndaguha umwanya utashe. Abana n'abakuze ntacu. Ugire n'ico bipfurije kiri ku mutima wawe ko mbona bakunda cyane. Okay safi. Okay. Ndabanje gutasha abavyeyi banje aho bari hose ndazwe ko baranyumviriza. Ndatahijeho n'abanyeshuri bagenzanje, ndatahije Jafeti, ndatahije Justin, ndatahije Giyo, ndatahije Clovis, ndatahije Jabesi, ndatahije nabo twigana mu ishure mu 8, ndatahije n'abandi bose banzi ku izina rya Kamille. Murakoze. Bipfurije iki? Ndabipfurije ibihe byiza. Okay. No musi twavuze urukundo hagati y'abana y'abavukana y'ababana nawe ubipfurije iki kubijanye n'urukundo?
okay urabakunda uko biri kose ndabakunda sana babwira uti ndabakunda mwese rero ndabakunda mwese okay urakoze cyane Sawa, sawa. yego nabo baragukunda kandi aha je nkunda kwiga n'abavyeyi banje n'abavyeyi bawe urabakunda bravo ikindi ukunda ha ikindi nkunda ndakunda n'abagenzi banje urakunda n'abagenzi bawe none gatera ukunda n'abandi bana bose mu bana n'abahiriya hirya muhira hehe mu kibano muri famiye sivyo gira icyo babwiye rero batashe baramutse batashe uca ubabwira n'akajambo k'urukundo wiyumviriye aha tasha rero jewe ndakunda Cedric Mashengesho Beni Forever Shemu Jimmy abo bose ndabakunda ubifurije iki ndabipfurize ibihe byiza neza cyane urakoze muha amashyi nawe nyene cyambere ndakunda Imana ngira nkakunda n'abavyeyi banyibarutse ndakunda n'umuvyeyi yimviriye kwegeranya abana nkatwe tugendana ubumuga bwo kutabona kugira ngo dushobore kwiga dutera imbere Imana imuhezagire amen ndakunda no gukina agakino agakino kitwa gute akurukundo ndabaravye nkumva n'ivyo muvuga ndumva ko muri abana bafite urukundo bakundana hagati yabo bakunda abavyeyi bakunda abagenzi babo bakunda n'ishure bakunda kwiga ishure ryo kazoza k'umwana uwo ari we wese ndumva ko muri abana b'urukundo koko none gabane turi kumwe mbega ni ibihe vyamwa vy'urukundo ni akahe kamaro ko kugira urukundo vyamwa vy'urukundo hariho amahoro akanyamuneza kubana neza n'abandi eka ahantu hari urukundo nta bintu vy'imishwano vyigera bihaba nta bintu vy'imishwano vyigera bihaba muha amashiye ahari urukundo usanga hari amahoro kandi ugasanga hari umutekano amahoro n'umutekano yego iyo bakundana ntibagwana sivyo abana bakundana ntibagwana abana iyo bakundana ntibatukana abana iyo bakundana ntibatukana afatana mu nda abana iyo bakundana arafatana amaboko barafatana amaboko bravo amashi gufatana amaboko biba vyerekana ko bakundana abana niyo bakundana barajana kw'ishuri abana bakundana icumwe adafise arakimuha abana baraganira bravo ngo abana iyo bakundana baraganira bravo amashi abana iyo bakundana barafashanya ibikorwa amashi nawe nyene abana iyo bakundana ntibabeshanya ntibasukana ngo umwe atema urudubi uwundi abana iyo bakundana barahanurana iyo abana bakundana barabana neza wow barafashanya ibikorwa amashi nawe nyene iyo abana bakundana baratemberana bagafatana amaboko bagatemberana sivyo kugira umwe agira azimire uwundi ace amufata ukuboko murure iyo abana bakundana barafatana amaboko baguma bashize hamwe baraganira baragira iki sivyo muravuze vyinshi vyerekana ko iyo hari urukundo haba ibikorwa vyiza nivyo ego ndashaka rero ko tuvuga umwana adafite urukundo mbega umwana adafite urukundo amaherezo yiwe aba yahe umwana adafite urukundo ntakundana nk'ubu iyo umuntu atabona aguye mu manga ntamubwira ngo aho ugomba ugwe mu manga nico nagomba ndababwira urakoze cyane mukomera amashi yego
adafise urukundo abandi bamaze kumenya yuko adafise urukundo nabo ntibasubira kumukunda baca bamwanka muha amashi banje baca bamwanka. iyo umuntu adafise urukundo n'abandi baramwanka ndetse bakanamwinuba ntihagire na kimwe bamufasha kubera nawe atarukundo aba afise. iyo umuntu atagira urukundo nuko umubwiye agufashe ntagufasha kubera abise umutima mubi. Umwana adafise urukundo ntanezereza abavyeyi. Amashi menshi ngo umwana adafise urukundo ntanezereza abavyeyi. Umwana adafise urukundo ntanezereza abavukanyi. Ntanezereza abavukanyi arabashavuza ntabaryoherererwera sivyo mukomera amashi nawe nyene. Umwana adafise urukundo ntiyumviriza abavyeyi bariko baranavuga. Avuze ngo umwana adafise urukundo ntiyumviriza abavyeyi bariko baravuga. Mukomera amashi. Umwana adafise urukundo aratukana. Aratukana amashi menshi. Umwana adafise urukundo arabesha. Arabesha no mumpera amashi nawe nyene. Murahejeje kuvuga yuko umwana adafise urukundo aba ari umwana adakundana, aba ari umwana agorana, aba ari umwana besha atumviriza abavyeyi, aba ari umwana atabafashanya kandi mu gihe adafashanya abandi bana baca bamwinuba bagaca bamwanka sivyo. Ego none gabane uwo mwana adafise urukundo ameze gutyo onye tumubwiye iki? Jewe ico mpanuye uwo mwana nuko yogira urukundo akagamburukira abavyeyi akagamburukira n'abandi bana bangana akabakunda kugira ngo ashobore gufashanya nabo muri vyose. Cino hanura umwana atagiranira urukundo nuko yogiranira urukundo hagati y'abandi bana akagamburukira n'abavyeyi we. Murakoze. Umwana adafite urukundo ikintu namuhanura yo biheba agafashanya n'abandi ni abandi bamufasha. Umwana atagira urukundo cyo twamuhanura ko abandi babivuze ubutabona naguye mu kinogo nuko twahanura mubonye hazaragenda akamuhanura akamubwira ati girwe mu kinogo kandi akazarumvira n'abavyeyi byo bamwe baravuga. Murakoze. Umwana adafise urukundo cyo namuhanura yokumvira abatoya biwe akumvira n'abakuru biwe akumvira n'abavyeyi biwe. Umwana adafise urukundo cyangwa nomuhanura uko mugihe ubu udafise urukundo ntushobora gutera imbere mu gihe kuko uba uri wenyene. Umwana adafise urukundo nomuhanura ko yoja mu bandi akiyegereza abandi agafashanya niho byomufasha nawe gutera imbere. Umwana adafise urukundo ndamuhanura ko yobabarana n'abandi bagize ikibazo ntabatwenge. Urakoze cyane. Umwana adafise urukundo nomuhanura kuja hamwe n'abandi akagendana nabo kugira nawe n'abandi bashobore kumwizera. Umwana adafise urukundo ndamuhanuye guhinduka kugirira urukundo abandi. Aba bana dusanze ari abana beza cyane biyumvanamwo bafashanya nk'uko babituyagiye. Abandi bana bavyumvise ko bazi no guhanura abana batagenzwa n'urukundo. Muvyeyi mukurikirana aba bana mbega koko ivyo bavuze nivyo? Nukuri navuze byinshi mwabonye ko bagenzwa n'urukundo mwasanze abana basa neza. Je mbere yuko nogira ico nishuye mu ruhande rw'abana banje tubanje gushimira televiziyo y'u Burundi yatugendeye hamwe n'abana bacu turabashimiye. Hama mu byukuri mu kigo cacu ca Fondation Uwiragiye abana bacu barakundana cyane kuko niyo bariko baratambuka mwabonye ko bafatana amaboko ugasanga bariko baravugana utuntu twinshi. Niyo haje umuntu barabwirana tewe haje umuntu. Rero muri aba bana barafitanye urukundo rwinshi. Iyo umwe yabuze impuzu usanga bariko barayihana barafashanya mu kumesura impuzu zabo umwe akamesurira mutoyi
mu by'ukuri ni abana bakundana cyane nanjye niyo ndabarebye nama ntangara ingene bagirana urukundo batavukana batava hamwe nanjye nkasanga birandenga. muvuze ko muhora mutangara mubonye ingene bafashanya. Mbe none uwo mutima bafise utwo dukorwa bakoreranira duto duto by'ukuri nitwo twerekana ko ari abana b'urukundo. Mbe none ubwo rukundo bafise baje baruzanye canke nimwe mwarubigishije ngaha mwabigenjeje gute? Erega umuvyeyi aho umwe adahari n'uwundi abahari, mugabo mu by'ukuri umwana aronka urukundo mu bavyeyi muri nyina yamuvyaye hajya niho kenshi bakura urukundo. Mugabo rero niyo baba bavuye mu kibano hari igihe abana bahinduka hemwe, abana bagahinduka ugasanga umwana ntagifise urukundo yahawe n'abavyeyi. Rero iyo tubonye uwo mwana agenda ahinduka kubera ikibano canke abandi bana bahuye badafise ingeso nziza, twebwe rero duca tugenda turabahanura. Muri uko kubahanura rero tubigisha ijambo ry'Imana, tukabigisha gusenga, gukundana, ugaca usanga rero bavyiyumvisemwo, ugasanga bakundanye uko baguma babona tubibigisha. Kandi mu by'ukuri abarezi babo ngaha ndabaha usanga ku mugoroba bariko barabigisha gukundana, bakabigisha gufashanya, gusasira, ugasanga mukuru asasira umwana mutoyi. Hano rero jewe nama mbona bafise urukundo rwinshi dushize kuko bakuye mu miryango yabo muhira. Iyo bashitse hano rero ruca rurenza kuko dushiramwo ijambo ry'Imana, tugashira Imana imbere. Mu by'ukuri rero muri ibyo byo kubigisha urwo rukundo ni Imana ibidufashamwo kuko dushira Imana imbere. Abana nkuko babivuze, umwana agenzwa n'urukundo aba ari umwana adashwana, aba ari umwana akundana n'abandi, yama ari mu bandi, abaganiriza, atabaginzara, atabatuka, eka umwana aba ari umwana w'umunyamahoro. Umwana nawe adafise urukundo ni umwana yama afise umwijima, yama afise inzigo, yama afise umubano mubi. Iki giteramo c'abana kirangiriye ngaha uno munsi. Bibondo mwese twari kumwe ngaha, ndabashimiye, murakoze cyane. Nundi munsi nzogaruka, sivyo? Muzonyakira? Ego, ndashimiye namwe bibondo mwariko muradukurikirana, eka n'ukuze reka aradukurikirana. Mwese ndabashimiye, abo twakoranye bose kugira ngo ikiganiro kigende neza. Imana ibahezagire, mugira amahoro n'urukundo ahiwanyu. Senga Jehova umunsi umwe Jehova zonyishurira, zosenga Jehova umunsi umwe Jehova zonyishurira, zosenga Jehova umunsi umwe Jehova zonyishurira.